Barundi barundikazi uko umwaka utashe kwigenekezo rya 2025 munyonyo Uburundi burifatikanya n'amakungu mu gutanguza isekeza ry'iminsi 16 yahariwe kurwanya mabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. Ico kiringo c'iminsi 16 gitangura kuva kwigenekezo rya 2025 munyonyo kikarangira kuwa 10 Kigarama. Iryo sekeza ryashinzwe mu ntumbero yo kwibuka abakenyezi benshi n'abigeme bashikirwa n'amabi afatiye ku gitsina bigatuma ataho bishikana canke ngo bashikane imiryango yabo. Nakaryo kandi kuri abo bose biyemeje kurwanya mabi afatiye ku gitsina ko gusubiza amaso inyuma ngo barabire hamwe aho bateje ikivi, ivyagenze neza babishishikare, ivyabagoye navyo batore ubuhinga bwo kubirengera na kare ngo akatavuga ntigahenda kavuga. No mwaka rino sekeza rizokwisunga icivugo kivuga kiti Uburundi bwa kaka twihutire kurandurana n'imizi amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. Kino civugo gihamagarira umwene gihugu wari we wese canke umunyamahanga ba mu Burundi kugira icakoze ubunyene kugira ngo turandurane n'imizi ako kabi kabishe ngo twubake Uburundi buteye igomwe buzira amabi. Uno mwaka irisekeza rishitse mu gihe Leta y'u Burundi iriko iritanga bimwe biboneka cane ngo ako karanda gatuzwe mu gihugu mu gushigikira bimwe biboneka ibikorwa byo kwiteza imbere ku bakenyezi biciye mu ishingwa ry'ibanki y'abakenyezi no gutegura umugambi w'igihugu wo kurwanya inda z'indaro. Muri ico kiringo ibikorwa bitari bike birategekanijwe na cane kumenyekanisha itegeko ryerekeye gukinga mabi afatiye ku gitsina, gukingira abayakorewe no guhasha abayakoze ku ndongozi zitandukanye. Ibirori byo gutanguza icese iryo sekeza bizoba kwigenekerezo rya 2025 munyonyo umwaka wa 2021 mu ntara ya Muyinga. Turangije duhamagarira abarundi bose kwitaba ibirori byo gutanguza iryo sekeza no gukurikirana ibikorwa